kagira ndaguhimbaza uri Imana nkuru nahuwanye nawe mw'isi yose urabereye uzokwamuganje ku ntebe y'inganji Yesu ndaguhimbaza. Mutwidondora. Jewe nitwa Jewe Fabrice. Nanje nitwa Imana Maya, ariko ndafise n'ayandi mazina nitwa Ineza. Ninde aririmba neza muri mwebwe babiri? Ariko iyo ni opinion yiwe, nawe araririmba neza cyane. A part umuziki, mukora iki mu buzima? Nigisha kuva 6e gushika mu 12. Hajya mwatanguriye kuririmba rimwe? Oya, kubera je ndashaje. Je natangiye kuririmba mwaka wa 2000 ngira ngo yarakivuka. Je natangiye kuririmba mu bantu, ko naririmba je nyene ndi umwana, ko ndi umwana aririmba nkidushe cyangwa muhira. Mugabo natangiye kuririmba mu bantu muri 2006 cyangwa 2005. Yego. Namba tarakabanga mupaniki. Turubakanye. Gospel yobibinjiriza frambu. Gospel subitandazwa. Rero nibaza yuko ikintu twunguka ubwa mbere si amafaranga. Ikintu cya mbere twunguka ni ubwo butumwa bwiza dushikiriza abantu, hanyuma twunguka iyo mitima ishikira Imana ikanywana n'Imana. Ariko novuga kuri jewe kubera ari umwuga, kubera ndabikoramo iminsi yose nk'ibyo bya studio n'ako kazi sanzwe nkora muri eglise, jewe ndahembwa kwezi, ariko sinovuga ngo ni gospel yiniza femme. Urumva gospel ni ikindi kintu gitandukanye n'ibyo twebwe dukunda kuvuga. Kandi gospel ntiragira ku rwego muri bihugu byacu, aho kuko mu bindi bihugu barafise n'industry irimo aba promoters, abantu bagurisha umuziki, kabamo abantu wo muririmbyi ugenda karirimba gusa ugataha, abandi bakagufasha gukora ibisigaye. Mugabo muri bihugu byacu turaca umuririmbyi niwe akora ibyo byose, ukuvuga ko we ashiramo amahera menshi kurusha ayo yunguka. Nimba hari nayo yunguka bimufasha kugira ngo ashobore kuva ayo madepense. Mugabo ntituragera ngo umuntu ashobora kuvuga ngo arinjiza amahera biciye muri gospel. Kubera iki mwahisemo kuririmba? Sinzi ko novuga ngo ni ibintu twahisemo, kuko ubwa mbere twebwe twese twari dusanzwe turi mu mugwi witwa Heaven Melodies. Heaven Melodies niwo muryango wacu dukoreramo ibikorwa. Hanyuma rero kubera dusanzwe turirimba, urumva sinumva impamvu tutoririmbana. Ni ibintu vyikoze, ni ibintu twisanzemo, kandi biranaryoshe iyo tubikoze umwe wese arunganira ubundi neza. Mu bintu byose ni igiki ca mbere kibaha inspiration yo kuririmba hamwe niyo kwandika? Novuga ko twese dufise uko duteye bitandukanye n'undi. Nka jewe akenshi biza ndi mu mwanya wo gusenga canke ndi mu gihe nyene aho mba ndi jenyene n'Imana. Akenshi indirimbo nyinshi nazanditse muri ibyo bihe. Sinovuga ko mfise iyo tara yo kwandika umwanya wari wose. Nk'ubu umuntu ntashobora kumbwira ati andika indirimbo nyene ivuga kuri iki n'iki n'iki, ntibinkundira. Ariko Fabrice nibaza ko wewe biri oya je kubera ngira ngo kubera ndabibazimo igihe kirekire. Ndakunda kwandika muri amajambo, ndakunda kwandika. Imbere yuko ntangura n'ibyo kuririmba narandika cyane. Rero kwandika ndabika n'ubundi. Maya mu majambo 3. Maya tazi arakundana, arakunda kuvuga, ashabura n'ingoga bigahera n'ingoga. Fabrice nawe mu majambo 3 ameze gute? Ari sage cyane, arahoze papa ya jewe,
hanyuma arakora cyane, arakunda gukora, aritanga, aritangira Imana, agakora igikorwa cy'Imana cyane. Kandi mu gutangura kuririmba ni igiki kintu ca mbere cabagoye cane gose? novuga ko turatandukanye cyane. Byaratugoye, byadufashe imyaka kugira ngo tumenyerane uburyo dukora, kuko hari kumenyerana mu bijyanye no gukundana, ariko hari no kumenyerana ku bijyanye n'uburyo dukora. Rero nibaza ko biri mu bintu byatugoye gutahura umugabo tumaze kugera aho twakira uko uwundi ateye, byaciye bitworohera. Tubwire rero mwahuye gute? Ntashe mu Burundi muri 2011, hari abagenzi twigana ico gihe muri universite bambwiye ko hari groupe itwaye Melodies bafise concert, ari twari kwa mbere, concert yaba kuwa gatanu, baca bambwira ko banaririmba mu Congereza. Ico gihe nta kirundi narenze, hama baca baratuca turajana aho hantu, niho twahuriye na Fabrice, turamenyera ku munsi wa mbere nyene, twaciye tuba abagenzi cyane. La meilleure performance ya mbere yindi mwemera ni yahe? Nibaza yuko igihe cyose turirimbanye biba biryoshye cyane. Ubwo wagiye kuri Arena Kigali, Arena yari iryoshye cyane, kandi nibaza mbwira kubera ko niyo ya nyuma mbere ya Covid, niyo umuntu aca asigarana nyene byavuga ngo twararyohewe kijya gihe. Benshi bavuga yuko indirimbo za gospel zirasa, zitanga ubutumwa bumwe, byose ni bimwe. Mwebwe mubibona gute? Indirimbo za gospel nimba zisa zikavuga bimwe, cyane bari vyiza, kuko nibaza ko tubwirizwa kuvuga rumwe, twavuga Imana, icyo twamagana no kuvuga Yesu. Nk'ubu iyo bishitse ntimuhuze ku ndirimbo, nindahebera uwundi duca tuyireka. Ego cyane ari gihe umwe akemera nyene guheba ibyo ashaka kubundi. For example, hari igihe nka style y'indirimbo dushobora kudahuza, ariko muri uwo mwanya ntibikenewe igihe cyose ko muba mufise les idées. Hari igihe umuntu akwiriye guca bugufi akemera ko undi muntu akore icyo ashaka kugira ngo mubandanye mu bumwe. Heavenly Melodies, amakuru yayo. Heavenly Melodies yino mu Burundi imeze neza, abantu bayigize by'ukuri irongowe n'umuntu yitwa Imana, barahura chaque semaine. Burya Heavenly Melodies rero umutima wayo nyamukuru si kuririmba gusa, hariho ibindi bintu byinshi bakora, barahura bagasenga, bakiga ibijyanye no kuririmba, bakigisha abandi, kuko Heavenly Melodies ni nk'ishuri riramura abaririmbyi. Mu myaka 5 iri imbere mushaka kuba mwashitse kuki? Je ku giti canje ndakunda umuziki, kandi nzobanana ndawukora. Ndashaka kuzobandanya nandika indirimbo zishobora gufasha ishengero mu Burundi n'ahandi. Mais aussi ndashaka kugira impact muri education aussi, kubera ko ni passion yanje, ndabikunda. Surtout kwigisha ijambo ry'Imana mugabo muri contexte ya education. Rero Imana ibishubijemo, ndashaka kwiga doctorat muri Christian education, hanyuma nkazoshobora maybe gutangura ishuri mu myaka iri imbere, ishobora kutaba muri rusange après, izofasha abana gukura mu buryo bw'ubumenyi mugabo no mu ijambo ry'Imana. Mu myaka 5 iri imbere, jewe hari ibintu byinshi maze imyaka ndiko ndiga, naho ndi mu mahanga hari ibintu byinshi ndiko ndahigira. Ndifuza ko muri iyo myaka 5 iri imbere ibyo bintu byose maze imyaka niga byogirira akamaro igihugu canje. Umunsi wa mbere wambonye wiyumvise gute? Ndabaza kubimubwira mugabo umunsi wa mbere namubonye nkimubona gusa. Icyambere naciye menya ko umugabo wanje, kubera ko ibintu wari kuravuga byari bihuye n'ibyo Imana yanganirije, kandi byari biri bizarre, kuko naciye numva uyu muntu n'umugabo wanje, kandi sindamuzi mugabo ndazi ko tuzogira mariage, kandi namaze kubimubwira. Ego ni giki kintu utinya mu buzima y'uwumvire, nk'ikintu kigutera ubwoba utoshikako mu buzima, cyangwa ikintu sinzi, what is your greatest fear? Je nibaza ko ikintu kintera ubwoba mu buzima ni nkamwe nova kuri iyi si ntarakora ibintu byose Imana yashatse kunkora.
numva umenga noba ndayibabaje ku mutima cyane